uno munsi tuza kuganira kuri ya ndwara yitwa igisukari diabete. Indwara imeze gute, ifata gute? Iyi ndwara yitwa igisukari ifatiye ku isukari nyene mu mubiri. Isukari mu mubiri urugero iriko ari gwiza canke ari rubi birafise ingaruka bigira ku magara y'umuntu. Rero iyi ndwara y'igisukari irangwa nuko urugero rw'isukari mu mubiri mu maraso ruba ari rwinshi, kuko isukari ubundi yategerezwa kuba iri mu mitsi, iri mu gitigu, kuko ibaye nyinshi mu maraso biba bicitse ingorane. Rero iyo ndwara irangwa nuko isukari bitaba bigikunda yuko iba mu mitsi, urwagashe rukora igikorwa rujeje ngo ruyishire mu mitsi rukoresheje inkabura mubiri bita insuline, nikijejwe nuko igwana no kugira ngo mu maraso urugero rw'isukari ntirube runiniye. Iyo rero ibyo bitagishoboka bivuye ku mpamvu tuza kuvuga, tuba tufise iyo ndwara yitwa igisukari, ariyo imenyerewe ku izina rya diabete mu zindi ndimi. Nuko iyo ndwara rero twayivuga imeze, ariko baraza kuyitahura cyane ko tuza kugenda tubandanya n'ibindi bice. Indwara rero irahari mu Burundi, irahari mu isi, irahari mu Burundi wacu batubwire ko bayigendana barenga 200,000, kandi burya mu matohoza yakozwe ngo niyo ndwara igira gatatu ngaha mu gihugu cyacu ituma abantu binjira ibitaro. Murumva yuko ari indwara ikomeye. Ego uvuze ngo isukari nyinshi, ariko ngo hari n'ubwo isukari nkeya nyine akayigwara, ibi navyo birashoboka? Bo diabete ziri ubwoko kwinshi, ariko iyo y'umuntu afise isukari nkeyi ariko akagwara diabete iriho ku bice bikeyi cyane kwijana, bayita diabete idafatiye ku isukari, diabete insipide. N'abahinga ntibakunda kuyigaruka ko cyane kuko iboneka mu bantu gake. Aho diabete iboneka mu bantu kenshi ni diabete z'ubwoko bubiri, zose zifatiye ku rugero rw'isukari ukuntu barungana mu maraso. None umuntu arwaye diabete, umuntu amenya gute ko wumva ngo itarana gusindikaza ntunavyumva, bigenda gute? Diabete abahinga berekana yuko ashobora guca hagati y'imyaka 10 mbere na 20 yaratanguye kwiyubaka mu mubiri w'umuntu, ariko itaranapimwa, kuko abantu benshi nibipimisha mu bihugu byacu bikenye. Murabizi umuntu niyo tugwaye nitwipimisha turahunjira ko kubera n'uburyo bwo kwipimisha butabari bwinshi. Kenshi diabete rero ntikunda kumenyekana, umuntu ikamuririyo ugasanga itanguye rero kwerekana ibimenyetso yarasatuye, ndabivuge gutyo, no kuvuga ngo umuntu yararemvye. Ibimenyetso rero bikunda kugaragaza ku muntu afise iyo ndwara ya diabete ni inyota y'umurengera, akaguma ashaka kunywa amazi, inzara nyinshi, akaguma ashaka gufungura, kuja ku mwanda muto kenshi. Hariho ibijanye n'indwara bige bita ama infection, kubera umubiri wiwe wuzuye isukari nyinshi, yafashwe n'indwara ziva ku bunyabuzima butandukanye, biramugora yuko akira. Kenshi birakunda kumugaragara ko uburuhe arashobora kumva yamarushe, afise uburuhe bwinshi, arashobora kugira ukubona kudatomoye neza, akagira ibibazo byo kubona, kuko haragiye igihe abaremvye n'amaso agapfa burundu, umuntu no guhuma akaba yohuma, ariko kubona nabi ni ikimenyetso. Nahato bararema ngo arinde guhuma, ariko kubona nabi ni kimwe mu bimenyetso bishobora kugaragara ku muntu afise indwara y'igisukari, ariyo yitwa diabete. Baravuga kandi ko iyo ndwara idakira, none uyirwaye yo kwifata gute? Iyi ndwara iyo imenyekanye hakiri kare, umuntu akaja ku ndero nziza yo kubungabunga amagara, abahinga baramuha amahirwe. Indero nziza y'ingene yifata mu byo afungura n'ubundi buryo bwo kubaho, ndaza turaza kubishikira, aragira amahirwe yo kubaho. Ariko iyo arinze kuremba, amahirwe aba yaramuheranye. Ariko naho nyine iyo ndero nziza, iyo discipline ijanye n'ibyo afungura n'ivyanywa n'ubundi buryo bwo kubaho bujanye n'imiti itandukanye yomufasha kuza irashira urugero rw'isukari rwiwe mu maraso hasi, biramufasha kubandanya abaho wanashaka nk'abandi, kuko abantu bafise ingwara bagendana ni benshi.
ariko ubuzima bukabandanya. None iyo abantu barenze bapfa kenshi ni bapfa kubera ingwara zabarembeje, ariko igihe batari bwapfa barazigenda n'abariho ubuzima bubandanya atangwa. Rero umuntu arashobora kubaho na cyane iyo indwara yamenyekanye kare itaragira ibimenyetso bikomeye cyane, kandi umuntu agaca kurikiza kwifata kwiha indero itomoye ijanye n'ivyo bihe vy'amagara yiwe aba arimwo bifatiye kuri diabete. Uko kwiha indero rero nivyo nyene nshaka kumenya umuntu yihindero gute. Sinzi ko umuntu gatoye tutaragera kuri ico c'indero ntituje kure tutaravuga yuko diabete ari imigubiri twari twagiciye ariko ntitwakivuze bihagije. Ndashaka mu ntunge tuze kugaruka ko ariko tugere tukivuze ntituze kucibagira. Diabete tuko turayivuga ariko tuvuge yuko iri imigwi ibiri mikuru. Twigeze gucishamwe n'indi diabete itarangwa n'urugero rw'isukari, twavuze yuko idakunda no kuvuga kubera yuko iboneka gake mu bantu, ariko zibiri zikunda kwibonekeza gusumba izindi. Naho na diabete ifata abakenyezi bibungenze nayo ibaho, nayo nyene kenshi rirengagizwa kuko hari igihe ijana no ko umukenyezi yibungenze ikaba irazimanganye irarenganye, nayo nyene ntikunda kuvugwa. Zikunda kuvugwa n'izibiri rero, hari ivugwa yuko ari y'abakiri bato, diabete yo mu bwoko bwa mbere type 1 y'abakiri bato. Iyo bavuga yuko ari imvukanano. Iyo iza ryari iterwa n'iki? Ngo umubiri urahinduka, kuko umubiri urafise igisirikare cy'umubiri atakindi kijejwe uretse kuzakirara bitagenda neza kibikura mu nzira kugira mu mubiri ubeho atabansi atabiwononera birimwo. Gisirikare rero kirashobora kwihenda ingene amakuru aba yatanzwe kigahindukirira igihimba cy'umubiri ugasanga kirakiriye. Rero ugwagasha mu duhimba twitwa cellule beta désirodorangera, utwo turashobora kuribwa n'abasirikare b'umubiri, tukaribwa. No kuvuga ngo cya gikorwa dufise tugutanga ya nkabuzo ifise igikorwa cyo kugabanya urugero rw'isukari iboneka mu maraso, ntiba ubwo gwagasha muri twa duhimba ntiba rugishoboye gutanga iyo nkabura mubiri yitwa insuline. Ico gihe rero urugero rw'isukari ruca ruduga. Iyo rero bavuga ko imvukanano iraboneka mu bana, iraboneka mu bantu bakiri bato. Umuntu mu by'ukuri arayivukana amahirwe menshi yo kuyigwara, mugabo ikaza kwibonekeza kumbure hari kibaye, kumbure hari ingwara gwaye cyangwa ibindi bihaciye mu bihungabanya umubiri, ngiyo igaca yibonekeza, ariko ikibonekeza mu myaka ya vuba yo mu bwana canke mu busore mu buyabaga twovuga gutyo. Diabete nayo igira kabiri ari yigwiriye, iboneka ku bice birenga 90% mu bantu bagwaye diabete. Ni rero twakwitiye abantu bakuze, ariko bariko barabona abahinga yuko n'abantu bakiri bato iriko irabonekamo bivanye n'ingene abantu ubona yuko ibijanye n'umuvyibuho w'umurengera, kuko umuvyibuho w'umurengera nico kintu cagirizwa gusumba ibindi bishobora kuba bibangamira abantu bigatuma diabete itangura iyi yo mu wa kabiri turiko turavuga kubu itangura kwibonekeza. Rero n'abakiri bato ngo iratanguye kuboneka ko bafise imyaka 20, imyaka ya hagufi, kandi bari bavyiteze mu bantu bafise imyaka 40 bivanye nuko ubuzima buguma buhinduka. Ubunini bw'umurengera mu byo w'umurengera ukaboneka mu bantu mbere n'abakiri bato barimo diabete. Rero nazo zigaca zitangura kubaboneka. Diabete yo mu wa kabiri nayo irangwa n'urugero rw'isukari ruri hejuru mu maraso y'umuntu, ariko biba byakomotse he? Hari ikintu bita ngo resistance à l'insuline. Umuntu arabaho ugasanga umubiri wiwe igikorwa cya nkabuzo ntukicumva ngo isukari igabanuke, iyo nkabuzo yabonetse, kandi iyo nkabuzo nayo imaze gukora ico gikorwa ntigikunde bivuye ku mpamvu zitandukanye. Twamaze kuvuga ubunini bw'umurengera, twamaze kuvuga isukari yinjira y'umurengera mu mubiri w'umuntu, kubera yuko umubiri w'umuntu waze kutitaba cya gikorwa cya insuline ngo gishoboke isukari igabanuke mu maraso. Ugwagasha ruca rwihata cyane mu gutanga ya insuline. Imyaka uko igenda icana ko umubiri w'umuntu ugatinda ukaruha.
bityo ugwagasha ntirero gishobora gutanga insuline ikwiye na wa mubiri nyene ukaba waradadaje utacakira insuline ngo bikunde isukari yinjire muri cya gitigumu muri ya mitsi hanyuma ive mu maraso ntigume itembera mu maraso ari umurengera. Gutyo rero isukari ikabibaye umurengera, diabete yo mu wa kabiri ngiyo ikaba irabayeho, umuntu akaba arayigwaye. Mwakoze kuntunga kugira ngo ico kintu tukicishemwo kugira ngo twerekane ayo matandukaniro abiri, ariko abahinga baratubwira yuko iriya ya mbere n'iya kabiri zose zirashobora kuva ku mahigo umuntu afise bivuye ku byo dukomora ku bavyeyi bacu, ibyo turagwa n'abavyeyi bacu biciye mu byo badusigira nyene mu maraso n'ingene umubiri yubatse bivuye ku bavyeyi bacu, kubera yuko nk'ubu ngo kuri diabete igira kabiri iyo mu wa kabiri twavuga yuko ari y'abakuze, iyo nk'umuntu avutse ku bavyeyi biwe bose bayigwaye abafise ibice 50% vy'amahigo yo guzohava nawe agwara diabete. Urumva si 100% bisigura ngo hari inkorerezi iyo umuntu azibayemwo yaravutse kuri abo bavyeyi amahigo yiwe cayongerekana akaba menshi.